Ndagusuhuje nkuha kaze nshuti mukunzi wo bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweko biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu, hoba mu gihugu c'u Burundi nyene vyose turabigutohoreza hama tukabigushikiriza kamwe ku kandi vyose uko vyakabaye ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu c'Ubuganda, igihugu ca Kenya, igihugu ca Tanzania, vyose turabigukusanyiriza hama tukabigushikiriza vyose kamwe ku kandi ata na kamwe dukuyemwo. Turi ku munsi wa kabiri, igenekerezo ni irya mbere Myandagaro, umwaka ni 2023. Ngaha kuri ino mboneshakure tukugezako amakuru ariko aravurwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'indero, mu gisata c'inkino, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata c'umutekano, mu gisata ca politike ndetse no mu gisata c'amagara y'abantu, yewe no mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, hose tugushikirayo hama vyose tukabigukusanyiriza tukabigushikiriza uko vyakabaye mu buryo butosoye kandi butomoye. Ese hari uwomenya bano bacamanza bambitse izera inkozi z'ikibi? Amazina yabo ni Bambonanire Muzorewa, Sindakira Lorette ndetse na Ndericimaye Hesidarasi, bafatanije na Jean Jacques Clovis icariho c'umushikirizamanza wa Repubulika kumukaza, baherutse kweza abagabo batandatu bari berekanywe n'igipolisi muri Munyonyo 2022 bagirizwa ubusuma bukomeye bwo kwibisha inkoho. Abo bagabo bazwi mu mabi menshi cane harimwo kwiba bakoresheje inkoho kandi bambaye imyambaro y'igipolisi, kwica no kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Bama bapfunzwe ariko bamara umwanya muto cane mu mabohero kubera baca bezwa. Igitangaje nuko naho bazwi n'igipolisi nk'inkozi z'ikibi zikomeye bahabwa ubuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu be no mu ngoro nkuru ya CNDD FDD. Bamwe muri bo bazwi kandi ko bakorana n'iperereza. Imodoka bakoresha mu kwiba niyo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Birahambaye ko abacamanza bakora gutyo, tuza turabashira ahabona gushika mu bucamanza bisubiyeko. Uwomenya abo bacamanza n'ico cariho c'umushikirizamanza yobadusangiza amafoto yabo tukabereka abarundi bose bakabamenya. Uko mubona batonze uhereye ibubamfu, amazina y'abo bagabo ni: uwa mbere ni Habiyambere Alexis batazira Noma, avuka ku mutumba wa Kuneza muri komine Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo, ariko aba mu Gatunguru i Bujumbura, asanzwe hari umudandaza. Aramaze kuza arapfungwa yagirizwa ubusuma ariko nta kanya amarayo aca yezwa. Abamuzi aho yapfungiwe kera mu Mpimba bamwibuka ari generale w'abanyororo atwara karitiye Mineri. Abo bahoze bapfunganywe bamushira mu murwi wabo bita abameni, abapfunga kiwani nyene bibisha amayeri y'ububeshi. Uwugira kabiri ni Jean Marie Bigirimana batazira Zero Faute, avuka ku mutumba wa Munanira agacimbiri Bihororo muri komine Rutegama mu ntara ya Muramvya, ariko aba mu Carama, asanzwe ari umudandaza. Nawe aza arapfungwa yagirizwa ubusuma ariko nta kanya amarayo aca yezwa. Ubuho yaburanye avuga ko abo bandi ataho bazinanye kiretse Habiyambere Alexis. Uwugira gatatu ni Mutabazi Charire batazira Fiacre, avuka ku mutumba muri komine Gitaramuka mu ntara ya Karusi, ariko aba mu Buterere mu gisagara ca Bujumbura, asanzwe ari umushoferi mu biro vy'umukuru w'igihugu. Nawe nyene haravugwa mu mabi menshi, arapfungwa akaca arekurwa adatevyeyo. Azwi nk'umusuma yibisha inkoho akoranye n'akarwi ko kwa Habarishize Willy batazira Kanyisha. Habarishize Willy batazira Kanyisha avuka Kabanga muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo, ariko aba mu Kinama mu gisagara ca Bujumbura. Yahoze ari umupolisi mu nyuma arapfungwa, arekuwe haca akorera iperereza. Ubu ari mu iperereza rya Reveriyano Ndikuriyo. Yaravuzwe mu bwicanyi bwinshi no kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Azwi kandi nk'umusuma yibisha inkoho yambaye umwambaro w'igipolisi ahabwa n'umugambwe. Arapfungwa kenshi ariko amarayo akanya, urume rumara akaca yezwa. Kanyisha arakekwa mu bagandaguye Koloneli Jean Bikomagu. Uwugira gatanu ni Ndayirukiye Joel Dasini, ariko amazina abavyeyi bamuhaye ni Mugisha Ahmed.
avuka ku mutumba wa Ruganira muri komine n'intara ya Muyinga ariko aba mu Kamenge mu Mirango. Asanzwe ari umupolisi hakaba n'umushoferi mu biro vy'umukuru w'igihugu. Avukana n'umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Muyinga Shabani nimubona azwi mu bwicanyi bwinshi no kunyuruza abantu. Uwugira gatandatu ni Mupenzi Gordier batazira Natani Ndayisenga. Avuka ku mutumba wa Kinyota muri komine Gitaramuka mu ntara ya Karusi ariko aba mu Kamenge mu Mirango mu gisagara ca Bujumbura. Azwi nk'umusuma akorana na Kanyisha be na Noma. Abamuzi aho yapfungiwe kera mu mpimba bamwibuka nk'umuntu yakorera ikibi rwose abandi banyororo. Nawe nyene ari mu bapfungwa akanya gato bakaca bezwa. Nayo kandi ntunyemerere ngugezeko amakuru yaranze EAC mw'iyinga ryo kuwa 24 gushika kuwa 30 Mukakaro 2023. Abatavuga rumwe na leta ya Kenya bemeye kuja mu biganiro mu gihe sentare itashimye gukuraho itegeko ry'amafaranga igihugu kizokoresha. Inyuma y'amezi yababa atandatu Kenya yugarijwe n'imyiyerekano yo kwiyamiriza iduga ry'amatagisi ritegekanywa n'itegeko ry'amafaranga leta izokoresha uyu mwaka, ico gihugu coba kigiye kugira ituze. Kuri uwa 29 z'ukwezi kw'indwi 2023 abatavuga rumwe na leta bavuga ko bagiraniye amasezerano na leta yo gushiraho umugwi w'abantu 10 bava mu mpande zompi mu ntumbero yo kurabira hamwe inyishu ku bibazo bihari bidaciye mu ngimba. Nk'uko vyandikwa n'ikinyamakuru 20 Minutes, iyo ntumbero yashizweko bivuye ku muhuza Olusegun Obasanjo yahoze atwara igihugu ca Nigeria nk'uko umugambwe Azimio wa Raila Odinga wari wabisavye. Ivyo bikaba bibaye inyuma yaho sentare isubiramwo imanza y'i Nairobi muri Kenya yafashe ingingo kuri uwa 29 z'ukwezi kw'indwi 2023 yo kuba irabangiriye ugusubirwamwo kw'itegeko rijanye n'amafaranga leta izokoresha uyu mwaka nk'uko vyasabwe n'umwe mu bakenguzamateka. Ivyatumye ridashirwa mu ngiro kuva kuwa 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 nk'uko vyari bitegekanijwe. Sentare yihaye iminsi 60 kugira ngo izobe yafashe ingingo ntabanduka nk'uko vyandikwa n'urubuga rw'insamirizi RFI. Nayo muri Uganda umugambi wo gucukura igitoro waratanguye. Ishirahamwe ry'Abafaransa Total Energy ryaratanguye gucukura igitoro mu mugambi wiswe Tirenga kuva kuri uwa 25 z'ukwezi kw'indwi 2023. Iryo cukurwa rikaba ryatanguriye hagati mw'ishamba cimeza kandi rikingiwe rya Murchison Falls. Muri uyo mugambi uzotwara imiliyaridi 10 z'amafaranga y'amadolari y'abanyamerika. Hakaba hategekanijwe kandi kubakwa umuringoti wo kunguruza igitoro hagati y'ibihugu vya Tanzania na Uganda uzoshika kw'ibariyeri ya Ocean Indie, hamwe yewe no kwimba ibinogo vyo gucukuramwo ibitoro bigera kuri 400. Naho biruko ariko ikinyamakuru Nouvelle OBC candika ko amashirahamwe aharanira ugukingira ibidukikije nka Amis de la Terre France hamwe na Sylvie yiyamiriza ivy'uyo mugambi kuko biriko bikorwa hatarabwe ingaruka bifise ku bidukikije. Ayo mashirahamwe akavuga ko ivyo bikorwa bigiye gusongera isibe ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Nayo kandi Tanzania igiye guteza imbere igisata c'amasoko ntanganguvu biciye mu butare bwa uranium. Niko Doto Biteko umushikiranganji abijejwe yabishikirije inyuma y'inama yo kurabira hamwe ivy'amasoko ntanganguvu mw'ihuriro ryakoranije ibihugu bigize umugabane wa Afurika hamwe n'igihugu c'Uburusiya mu ndwi twaraye turangije. Uyo mushikiranganji akaba avuga ko Tanzania ifise umugambi wo guteza imbere icukurwa ry'ubutare bwa uranium ariko ikiri kirarondera ubuhinga bugezweho kugira ngo izoronke umwimbu mwinshi. Uturere twa Namutumbo, Mikuju, Bahi, Garapo, Minjingu, Mburu, Isinaminjiro, Rarake Natro, Manyoni, Songea, Tunduru, Madaha ndetse na Nanchingweya bukaba aribwo bumaze kugaragaramwo ubwo butare.
Tanzania ikaba ifise intumbero ko n'imiburiburi igisata c'ubutare n'agataka kizoterera kugeza ku bice birenga 10% mu butunzi bw'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2025. Muri iyo nama, Ruslan Edeyjeliyev, umuhanuzi w'umukuru w'igihugu c'Uburusiya, yamenyesheje ko ico gihugu citeguye kuzamura igisata c'amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka muri Afurika mu ntumbero yo gufasha abanyagihugu batari bake bo kuri uyu mugabane kuva mu bukene. Ivyo tubikesha Daily News. Nayo mu Rwanda, imiduga ikoresha umuyagankuba igiye gutangura kuhakorera. Ikigo Basigo kimenyerewe mu gutwara abantu hakoreshejwe imodoka zikoresha umuyagankuba cinjiye ku isoko ry'u Rwanda, aho imodoka zaco za mbere zizokoreshwa mu gutwara abantu mu buryo bwa rusangi mu gisagara ca Kigali guhera muri Nyakanga 2023. Ni ikigo giha ibindi bigo bitwara abantu imodoka zikoresha umuyagankuba mu buryo bwo gukotesha maze rikishurwa ku birometero imodoka igenze, buzwi nka Pay as you drive. Uyu mugambi washitsweko inyuma y'uko iki kigo gishikanye ubwa mbere imodoka zikoresha umuyagankuba mu kunguruza abantu muri Kenya, cuguruye ishami mu Rwanda rya Basigo Rwanda Limited, ndetse kinagirana amasezerano na AC Mobility ifasha abantu kuriha ingendo hakoreshejwe ubuhinga bwa none. Biciye muri ayo masezerano, ayo mashirahamwe yompi ategekanya guha ibigo bitwara abantu mu Rwanda imodoka zikoresha umuyagankuba zigera ku 200 kugeza mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2024 nk'uko vyandikwa n'ikinyamakuru Igihe gikorera mu Rwanda. Ivyo bibaye nyuma y'aho leta y'u Rwanda iheruka gutangaza umwitwarariko wo kugwiza imodoka zitwara abantu mu gisagara ca Kigali, bikajana n'ihangiro y'uko n'imiburiburi ibice 20% vy'imodoka zitwara abantu mu Rwanda zizoba zikoresha umuyagankuba mu mwaka w'ibihumbi 2030. Ntayo weho wamenye? Twandikire unyuriye munsi y'ino video muri commentaire.